ivyo ababivuga impamvu mvuga ko ari n'ababeshi basanzwe ari n'abanzi b'igihugu kubera ko iyo bavuga ngo iyo birirwa bakitika ubutegetsi ugeze ngaho Yes. Yesu ushobora kuvyemera oya ntushobora mubaze muri kubwira umurundi ngo ni umwansi w'igihugu ntushobora uri umunyamahanga ntushobora kubwira umurundi Pacifique ngira mwo kwihangana gatoyi tuca tubaha ndavyanse ijambo mu mwishure. oya ndavyanse Ego, sinzi sinshobora kwemera ko bivugirwa mu kiganiro cacu mushobora kuza uri umunyamahanga mu kiganiro cacu kutubwira ngo turabansi b'igihugu oya ntibishoboka. Mwaramutse mu kiganiro Fukode yakoze kuri w'Imana twaraye turangije hari ikintu cabaye nuvuga kitagisanzwe je ntarimenyereye kubona kumbona cyane kivuge ko kugira ngo tumere nk'abigisha gahoro gahoro duhereye kuri no incident ikiganiro kwa shaka kukikurikirana cyose mwogenda ukirondera kuri X kuri Fukode canke kuri YouTube kumbona nyine barabishiraho n'ahandi mushobora kuba mwakwikiranira antukasho kuba hari reference kuri kiganiro bakunze gukora ku minsi w'Imana amasemugoro mu Burundi cyavuga ngo isesangura ridasorongoye ku ntambara y'ubutare hejuru y'amajambo menshi yungikanye arimwo no gusamaza abarundi. Okay, a mouthful. Bo moja ko kiraba si cyose kiba kifite amasaha menshi je ndavuga gusa kuri ako gace navuga ko kabaye nuko ko kampaye kugira ico ndabivuze ko reka tuvyumvirize. Bo kugira ngo ndabahe context donc haje kuvuga umuntu yitwa Nderimana Emmanuel yahoze ari mu mugambwe CNDD FDD avuga ko kumbure harimo uruyeri ko ibintu bigurishwa vyitwa ko vyimbuwe i Burundi bishobora kuba vyimbuwe muri Congo ubwo butare ndashaka ntihagire umuntu arandira kuri ico kumbure kirimo controversy nyinshi abarundi byo baje bakunda kurandira ko ariko ico gihejeje haciye haza uwundi muntu akora intervention akoze intervention hanyuma Pacifique bunana yuko yihangana aca aramera nk'uvuze ukuntu je nahora ndamumva personnellement igituma ntoja muri politique nto bishobora canke mu bivyo vy'ama organisation no kubera je mfise temperament jewe sishobora kwihangana umbwiye nabi canke ushize mu bintu by'ubu stupidity nje mpaguruka nkavuga canke nkakuzimya canke nkirenganira ariko yaye umuntu yakunda kwihangana abantu bakamutuka ntabasubize ibintu nk'ivyo mugabo je nabonye uno munsi yarakaye nje ndavuga nti antuka wakoze ahantu hababaza ariko reka tuhashike ko hanyuma mumve uko vyagenze. Camake sinshaka kurondogora mukorere kuri iyo linye kuri uwo murongo ntiyagira umuntu yihenda ngo ari ibintu byo gucukura by'ukuri mbe interamwe zitarirukanwa muri Kongo kubera iki atamarura janye n'inzahabu yarahari mu Burundi aje giturumbuka gutya abantu ni mukanura amaso nidukanura amaso turabe ibintu yeko biraja niyo biva. Murakoze cyane Ndereyimana. Umunywanya akurikira Alice ni XP akurikira niyo bariko batwumva yo kugura micro yiwe ndabona yadugije n'ukuboko. XP mwa muriko muratwumva ni mugurure micro yanyu mubaze ikibazo cyanyu canke sinzi ko ari intererano. XP muriko muratwumva? Ya murakoze. Donc uwo niwe expert niwe yaciye akora intervention ndaja kureka mu mwumvirize bo kimwe gusa uyu expert naza ko ari umuntu ari maronete ko je ndigende bakakoreza kumubona ko kiganiro ca Dr Mastermind ariko aravuga ko ari muri Congo ko ibintu byifashe neza mugabo yavuze ko ari muri Amerika bije byumvikana ko ari umuntu nakoresha terme y'abaswahili sinzi umuntu aciye yidodoma ngo ndango aswahili ni izina figurative ne kiduko figurative ndakuvuga ngo n'umuswahili mugabo bimwe ko ari umuntu maronete bon kombere muri politique niko zikinwa reka tumumviza ariko ikintu ca trigarinze Pacifique reka tucumvirize nakabazo ni intererano. Oh, sorry, naweza nimutinze. Nintererano nimbari. Telefone kanyu ngira ngo kariko karatugoranya ni akabazo ka rezo muhagarara neza mukashikiriza ico ciyumviro canyu. Bon niki je novuga ko cemeza ko kumbure ari muri Congo. Ntawe zigituma tutariko turamwumva ari XP ariko ngira ahabonekera hose umwanya turamuha ijambo ngira twoba turakira nyankamugayo mu kurindira ko XP
ashobora kugaruka nyanka mugayo muratwumva nimba muriko muratwumva mukurindira ko XP agaruka donc mukunda ko XP agaruka niho kandi nemeza ko ari karakora ububeshi kubera nkuko nabivuze je namumvise neza n'amaso n'amajwi yiwanje n'amatwi yiwanje ari kuvuga kigano cha Dr Mr Mind haraheza amezi nk'abiri kumbure avuga yuko ngo hano turi muri Kongo vyifashe neza ukumva hahengamiye ivyo nibisanzwe guhengama mugabo muri kiganiro vyo ngo ari muri Amerika ngo kandi yagiye muri za Noel ariko vyumvikana yuko ari kinyoma ariko tumurindire agaruke niyo yaronka connection ahari hariya imasisi canke iminembwe canke Kamanyora canke je ne sais pas ayo XP mwagarutse mwiriwe nimba mutwumva yego ndabumva sinzaho nacikiye mwonyibutsa kubera ko ntitwigeze tubumva musubiremo kuva ku ntango. Okay, murakoze cyane jewe ico nari mvuze ntabwo nemezanye n'abantu bamwe bivanye nuko mwese numva ko mupinga ubutegetsi bw'u Burundi. Jewe cyambere na mbere ndumunyamurenge w'umukongomani ariko nabaye Burundi cyane n'ibibazo byagiye bihaba twari duhari kandi twarabibona. Ibibazo Burundi burimo kuri no muso none n'abashaka kugwanya leta y'u Burundi. Ni mu bibazo negiki utahurije nivyo bashikirije kubijanye n'icikogwa ry'ubutare mu Burundi. N'abapinga ubutegetsi noneho bakadinayinga n'uburyo ubutegetsi bushaka kugira ngo bwiyubakishije n'inyungu n'umutungo w'igihugu karemano. Uburundi baheruka kuvumbura ubutare amabuye y'agaciro byanditswe kuri za Wikipedia ahantu hose byaranditswe. Ariko bo babigwanya. Byukuri abantu batera indirimbo z'u Rwanda ngo Burundi ngo ni igihugu ngo gicumbika intera hamwe sinzi imunsi babaye abadefensere b'u Rwanda ariko nibibazo Burundi burimo yaba no kubona Burundi buvumbugwamwo ubutare bw'agaciro ariko still akabara abantu bakiburana. Ivyo bibazo by'abantu bameze uko bw'abaturage bafite ubuzima buri hasi ni ibibazo byatewe n'abaopoza bashigikirwa n'u Rwanda babesha ko bazabakuriraho ubutegetsi bw'abahutu bagafata Burundi. Ariko ikibazo ariko XP ntaguciriyemwo kugira ngo tuvyumve kumwe abantu ntibabatahure nabi mu byo bashikirije byose kubijanye n'amategeko y'ukwimba ubutare kuvyo bavuze by'ingorane biri muri ico gisata wowe icuvuga uvuga ati ikibabeshe ni ikihe? Bon, icambe nuvuga nuko kuri X je ngitangura ko haja nk'umuntu ntango zo no mwaka hari amagroupe ari radicalize nakoze n'amavideo menshi mvuga kuri bajya babweje n'abandi usanga abantu bari radicalize bahengamye birenze ku buryo kandi usanga ari nk'ubusimbira hamwe bari kwaravuga bacaniramo bakavuga amajambo bagatukana bakagira ibiki ndagukupiragize gute nivyo uhasanga. Ico nashimiye ibiganiro vya bafokode usanga biri organize kimwe muri ivyo baravuga ati uno munsi turiko turavuga kuri iki kintu umuntu afise ikibazo akibike kijanye n'ibindi kumbure zogikiniganira kuri ivyo bintu mugabo tugume kuri iki kubera mu bindi biganiro umuntu atora mikro aratangura space atafise intumbero baravuga ngo tuyage kuvyo mu akarere kifashe gute bagacu usanga bariko baravuga vyose kandi ukagaruka utututsi ibintu vyandagutakiye mugabo rero Fokode ico bakora bavuga ati ikiganiro kigarukane aho cari uyu muntu nyambari Gilbert na Alice ukuntu banima ibiganiro ndabishima cyane bagomba ko kiguma kiri focused kuri ya ntumbero birashika donc umuntu akasanga yazimi yagiye hariya cyangwa abantu bakaca batasije bariko baja kuyindi cyaguma babagarukana kuri sije ano mpamvu yari kamubaza ati reka tugara kuri iki kiganiro cavuzwe gano ntabwo cyari kijanye n'ivyo uvuga ngo abantu bakine gukura ubutegetsi twe kuvuga ibintu vya dimwe by'ubutare mu Burundi hari cyo umvise babeshemo canke kitavuzwe gutyo. Ikindi uyu mugabo womengani wari kuvugira abadede kubereka avuga ngo ubukene abarundi batewe n'abantu ngo baba opposa ngo bagomba gukura abantu Uburundi nta opposition ifise à vrai dire nta muntu yovuga ngo Uburundi hari ikintu sende dashatse gukora haragira opposition kimubuza ku buryo uvuga ngo opposition iteye ibibazo mu Burundi hari bihugu bifite opposition zikaze gusumba ivyo leta nishobora kublemenga opposition kuba nifite ububasha bwose ubu nibwo nta nihari donc bivuga ko deja yatanguye kuja ku broadinga ikiganiro akijana mu vya politique birebire. Hari umuvandimwe nari nkurikiye wari kuravuga ngo Burundi nibuje ku mugaragaro ngo buvuge ko bushaka gufasha intera hamwe
nizo ndirimbo jema ndiko ndankaba nyene baba bashaka gushutsa za space yirirwa yabashigikiye bari abateroriste ba M23 we yavuze nimba wamwumvise umunywanyi yitwa Nderimana aravuze ati ibi bintu vy'ingorane zivugwa mu gisata cy'ubutare bigiye kugwira cyane ibibazo kuva aho uko hari amakuru avuga yuko hari aba FDLR bari mu gisata gucukura ubutare muri Kongo bo bahungiye i Burundi. Ayo makuru urayafise nimba utayafise ugomba kuvuga ko atavuze ukuri ufatiye kuki. Nta nterahamwe ziri mu Burundi, nta n'interahamwe zikibaho no muri Kongo ntazigihaba. Interahamwe ziriho interahamwe zikorana na leta y'u Rwanda barabafata bakanyura no ku binyamakuru internationale bakabifata ariko bagasubira gufata za nterahamwe kandi zasubiye kurungikwa n'u Rwanda. Interahamwe barazigwanyije zarashize ariko interahamwe zisigaye ubu ngubu ni za FPR. So ono musi none muvuga muri mu Burundi cyane muvuga muri mu gihugu cya XP. Je ni muri Amerika ariko nari no mu Burundi mwaka ushize. None nimba uri muri Amerika urusha gute amakuru abarundi bene igihugu kuvuze ko utari no murundi kugira ngo ubeshuze ivyo bavuga? Je mu Burundi narahabaye kandi nahabaye imyaka myinshi kandi n'ubunyene nta makuru uherutse n'ubunyene nta n'umwaka urashira naje hano kuri Norway. Ico je novuga byukuri wowe ugomba kuvuga mu ijambo rimwe mu kurangiza XP ko ivyo mu gisata cy'ubutare mu Burundi byose vyera abavuga ukundi arababeshi. Ivyo ababivuga impamvu mvuga ko ari n'ababeshi basanzwe ari n'abanzi b'igihugu kubera ko iyo bavuga ngo iyo birirwa ugeze ngaho ushobora kuvyemera ntushobora kubwira umurundi ngo ni umwansi w'igihugu ntushobora uri umunyamahanga ntushobora kubwira umurundi Pacifique ngira mu kwihangana gatoyi tuca tubaha ijambo mu mwishure oya ndavyanse sinshobora kwemera ko bivugirwa mu kiganiro cyacu mushobora kuza uri umunyamahanga mu kiganiro cyacu kutubwira ngo turabansi b'igihugu oya ntibishoboka Pacifique ngira mwotsinda agashavu gatoyi asoza sigaje ashaka kuja gutuka umurundi ega sigaje ibisegonda 30 ihangane gatoyi Pacifique nahazwe musigaje ibisegonda 30 musoze XP ego Pacifique baremeje abaturage nukuri genda vyanse shobora kwemera umuntu aza kuntuka w'umunyamahanga ku gihugu cyanje ndavyanse oya nukuri dusezera sinshobora kubyemera ndavuga amateka mwakoze muri za 2015 amateka urinde wewe ubwiza kudugira amateka yiwacu reka tugaruke mu kiganiro mutwemere Pacifique nitwe turiko turaremesha ikiganiro kumbure ko reka uyu nawe murumva ko ivyo yagomba gushikiriza ku butari yabishikirije XP hanyuma icyo yagomba kuvuga ivya 2015 sivyo turimwo no muzi turi mu kiganiro kubijanye n'ivyo butare twizere yuko nabaza kubaza ibindi mubaze mwubahana mubaze kandi mwishura mwumvise uno munywanyi avuga ko ari muri leta zunze ubumwe za Amerika kandi ari umunyamurenge adaherutse Burundi mugabo yuko ivyo yibaza kubavuga ivy'ubutare mwavyumvise sindabisubiramo. Okay, je nashimye ko Pacifique atavyihanganiye. Ndashimiye yuko bakiba munumya. D'abord kwena nkuko navuze n'umuntu abesha ivyo ngo ari muri Amerika nta muntu ari muri Amerika nuko ari umunyamurenge naza kose aho dute kubera nabantu baza bita amazina tutazi kandi nta nifoto yushobora kubona umuntu wese ashobora kwita umunyamurenge puvuga vuga ururimi rusa n'ikinyarwanda. Icya kabiri kirazira ko uza gutuka abantu umva we ngo abazi b'igihugu. Iyo ni terme abarundi bonyene bakoresha mu kugwanya abantu bari muri opposition. Ibyo ndi kuvyo bihugu byose bise opposition. Trump afise abaribero bamopoza nabo nyene bagiye ku butegetsi abakonservative bari muri opposition. Muri France hari opposition, muri Angleterre hari opposition, muri Australia hari opposition. Ibihugu byose bise opposition. Ntabwo abo bantu banka Amerika n'Urwanda banka Bufaransa ntabwo abakonservative batari kuri pouvoir mu Bwongereza ari abansi b'Ubwongereza nahubwo bakunda Ubwongereza gusa bashaka butwagwa uburyo inzira iyicankiriya bashaka ahubwo barabukunda kuko utabukunda udakunda Burundi woja kubugwanira ushaka hiki ibintu tudakunda turabizi sepa nkaje sinkunda itabi none wumva ndiko ndagwanira itabi ndarishaka hiki nibe yayo sindayimenya donc ivyo bintu iyo mvugo baza kugurana mu badede no mu bandi bantu b'inkozi z'ikibizo Burundi zagiye zirongora ubundi bakita abantu abanzi b'igihugu bariko barondera ihinduka mu gihugu iyo mvugo irifuko abantu bayinumya ariko bikabaza biriko vuga umunyamahanga
imagine umuntu w'umunyamakuru ngo wabaye mu Burundi boje nabaye mu bihugu bishika 6 muri Afrika bo kumbe ntibishika mugana nabaye mu bihugu vyinshi ntabwo ngiye ndavuga ngo nca ndusha ubwene gihugu ngo genda nko muri South Africa mfate umuzuru umusutu Malema avuze ati ntuzera amaposa atwara nabi ngo wowe nka South Africa ngo wowe nka igihugu mfise uburenganzira bungana gute ngo kuko gusa nabaye muri South Africa nce ngenda ntangure kuzimya opposition yaho ngo mwema nka South Africa bo encore kugenda umuntu akunda liberté d'expression kuvuga ivyimviro vyawe ariko ukabivuga unurufasoni ukabivuga udatukanye ukavuga udakoresha amajambo y'abapoliticiens baba bafise ibintu n'abanyegendo uvuga ko ari abapoliticiens b'ibigonde kuko utuka abantu ngo nabanzi b'igihugu ivyo n'ubugonde butagira uko bungana sinumva abantu baba bikuye donc uyu muntu benshi bavuga ngo nimbonera kure bambaye intera hamwe je ntawe nzi gusa ico novuga ico cyo kugana kivuze kuri ntuzeye kuri Masterman Dr Masterman avuga ko muri Congo naracumvise ndaje kumushira ngaha muraje kucumva. Okay, nakuye agashati nja kurondera ico kiganiro aho uyu muhizi XP yavuze ko ari muri Congo. Bon, nico gituma je mvuga nti ndondera Marisiti. Bose niyo gituma abantu bagira ubufuti nk'ubu. Anyway, mwumvize ko yavuze ko ari muri Amerika mugabo iyi open mic Dr Mastermind yagize kuri September itariki 6 z'ukwezi kw'icenda. We yavuze ko yari muri Amerika kuva muri Noel yari muri Amerika iyo ibintu nk'ivyo yavuze ko ari muri kanduka umva le septembre itariki 6 niho yari kuri iki kiganiro y'intervena reka twumvirize ivyo yavuze komisa twumvize ko ari muri Amerika upa maho hafi reka duhe na XP nawe adubibyimviro reka ndagwe nk'akaruriro gahagare cyo tumuryango reka duhe XP nawe ucufata ijambo Albert reka XP ijambo ry'umutwe je nasomye titre weekend akarere ngo gahagaze gute je numva shaka kuvuga ku karere mu karere kacu ko muri Sud Kivu tumeze neza dukomeje kubana neza n'ingabo z'u Burundi tunazishimira mbona hano hari n'abarundi benshi by'ukuri shout out ku ngabo z'u Burundi ziri mu karere ka Uvira ni ingabo zahagaze neza kugira ngo zimire umwanzi yaba ari umwanzi w'u Burundi wa Red Tower. Boss ndiho naja ku majambo ariko aravuga ndiko naja kuvuga ati hano tuhagaze neza mbona hari n'abarundi batari bake ndi gushima ingabo z'uburundi ko tubanye neza mugazo ko ari muri Amerika. Bo rero urumva yuko uwo muntu abone na kironka urumva yuko ari cyo gituma cya kimuteresha vuje person najyambere numva Pacifique aduze ijwi karayinumira kavuga horo bohoro gahoro gake wera nkajewe nta jambo nkabo nobaha tongera abantu mu mutwe yabo dictionnaire yabo bafise ijambo rimwe gusa iryo jambo rishobora kuba ari umuhutu cyangwa umututsi cyangwa akarere cyangwa geopolitike cyangwa abazungu cyangwa imperialisme cyangwa colonialisme nta kindi kintu bafise ushobora kuba uri kuravuga harahagwa imvura nyinshi Gitega imirima yagize turaca tubivuga ko urabona abahutu urabona abatutsi urabona geopolitike urabona itazungu bakoze gusa note turi kuvuga ku mvura yaguye nta muntu yaremye reka tuvuge iby'imvura hanyuma ibyo by'igihutu n'igitusi ibyo by'igeopolitike tuza kubivuga ko none namva ko azana intuze y'abansi turiko tuvuga ibintu by'ubutare je ne sais pas donc abo bantu no kubacecekesha abarika batesha umwanya hari ibiganiro udafise calibre ku participamo uri nyuma muri background je ni keshi mbadi kuri X nkumviriza gusa nsingire intervention ku mpamvu cyangiriya yakubera ivyo bavuga ko mbere bitanye interesa enough cyane nafise information zihagije mu ngira icyo ndabivuze ko icyo birashoboka hangiye bavuga suje udafise ko information ihagije bone y'ubutare je navuga ko bari batumiye umutumire nka André nikwigize asanzwe ari specialist muri economy je navuga ko nkuwo bon nta vyinshi no kwende bandamubaza ikibazo mugabo nta nterano tanga kwera ibyo by'ubutare jewe nta expertise ndabifisemo donc ahigihe usanga sije ikurengeye hakuza uzana yawe ya majambo yawe uzi gusa abiri y'abahutututsi ya Rejo Kagame interahamwe FDLR ari amajambo yonyene uzi ico gihe urigira ku ruhande ukareka abazi icyo sije bakavuga nawe kumviriza ukaniga mugabo reka nze gutuka abene gihugu mu nabansi b'igihugu je naje mu vy'ukuri bon nabishimye ko ivyagenze ku musanze nabishimye Jefferson nabishimye
sindi wa muntu uvuga ngo yangu genda rorohoro ntabwo ndi Gilbert jewe nupfoko kandi ndikubona ko kuba banumya aje avuga ibintu vy'amahopa na cyane cyane atuka bene gihugu ari umunyamahanga kuko ifoko abantu batakomprena anacho tuma je nkunze kuvuga ivyo Rwanda ndavuga ko bwinshi cyane mfise ubasha buja kuvuga kuri Kagame si perezida wanje sinamutoye na ubu bashi ndabuvanye mfise ubasha buja kuvuga ku bibazo byo muri Kongo n'abanyamurenge ntabwo ndi muri bo ntabwo ndashaka kuvuga nk'umuntu ngira analyse mugabo nta mwanya munini nofata munini ndiko ngo Kabila Kagame Museveni ataruka ibibaye ntabibona ariko nzi ko bafise abene gihugu bavyo nabo babi bariko barabishugurikira kandi no kwevita ko sanga nakoze erreur kubera nabizi neza atariko ndi kandi no kwevita yuko nahava nirengiza ububabare bw'abene gihugu ariko barasuffering kuko menye ibintu biba mu bihugu kenshi na kenshi haba barabajya abantu bariyo wowe uri umuntu w'umunyamurenge wewe muri Amerika ukaje kuvuga ku bintu by'abarundi bariko barababara bahangayitse ku ishavu riraduga cyane aba bantu benshi ni munzi urumva bataye famiye zabo bamwe baranyazwe ntibashobora gutaha bari ahantu sinzi ko nohita ndavuze Pacifique Necessimo bw'abantu benshi baba bariko bumviza batari bake nawe ugacuza uvuga kuri muri comfort muri Amerika kutari no mu Burundi utangwa kubita ngo menya nka Burundi icyo gihe agashavu karaduga birumvikana sasa nicyo ndashaka kuvuga ko barundi kazi banyarwanda kazi nteramwe kazi abanyamurenge kazi muze mwiyubara cyane iyo muri kumukora intervention mushembe kunyabufura ariko na cyane mwirinde gutukana ubundi turabukunda niyo mpamvu tuko turasemerera nta muntu ashaka gukunda ubundi kudusubya ni kuci wacu bo umunyamurenge kuvuga ngo warabayeyo excuse yo gutuka barundi na cyane bwo cyisi nabaye mu muganda ubahiriza abantu baho hanyuma bukwanza mparanja mu kuvuga ngo mu perezida wahameze nabe nkavuga nti je ne sais pas jewe yo ngiye ndaho abantu biwacu ingene gitwawe kije na keshi sindabirandira mu kundi ngendaho sawa muge mose mwiza dusubira bye bye